bakinoge batungira imitima ku matungo n'amatongo bitongoka bazobarira bera baririmba zaho ziyarura zahareruya by'ibihe bitazorura agahinda kenshi bitobora guhindura umutima waje ndaza mw'izina ryanjye imisoro y'imisomo idasinziriye itomborokeze yamarika bigiye kuzoziribangwa munsi y'ibirenge bya rurema kandi yari yaratumiriye ubuntu butangari no kuticara iburyo bwiwe mbega umunsi uhambaye naburane guturika mose merana intuntu n'amajambo murahinduwe amajambere mw'isi kandi uwo munsi utameranye kubisi kana ntagwaruka rwakerebera ibizira ariko noneho rukitakitaruje gukeza mu miziki y'ibiziriza n'iyakazira ubuzima bwabo aho rikejeje mu gusenga basaba kuzoba haleluya nibyo byongere amajambere ya kino gihe yose abonetse amajambo kuyatakaje benshi bakaja kuyajambo ukuri jewe njana mu cumba c'amarira n'amajanya kugira amarombi y'imbiza ba kino gihe harabigeme bagororotse n'abamama bamamaye bamamoto na y'amajipo ashakaze umuntu mu kumwerekana wese imbere ya bene umurango babona amapambarizi bakwiye zigera ku birenge izo nade naziwe haleluya nimunda kaniturikira turi nimba n'umubabaro kukuye muzi wambara ujo wadanyitandura gutongora abibone bose b'inkoti zibiri ugiye kuza abambaye bakinogiye bazohungira mu bitandara binini by'amabuye ngo bihishe guhinda kuhambaye kuwo munsi nyamara bizobishura bikisibyo mutiza izina ry'uhoraho ngo murazindutse kukwazambira tutagira iyo tubajana babasha ico gihe n'abamara amaze gukora ibyaha bazokubitira hirya no hino barongeraho bokwisha niho bazobura uko bagira bakaja ku nzuzi zari zikomeye mu gutwara abantu batuze ngo zibatware nazo zizobishwa n'ishavu z'icubuha murazindutse bashaho ariko iyo tugizodutwara natwe amadira iminsi yose batoye rero batagira iyo baza niyo bava n'inzira bakizeye inzira kuzimiza ariyo Yesu Kristo w'inzira n'ukuri n'ubugingo ewe muntu uri hano nimuze kandi yandizwa n'ibyo mutuhambagiye ku murazi kuri benshi bishinze ivy'iyi ico gihe kandi n'abatunzi batunze igiti badafite Yesu bazoborayo bacira nayo bamira ngiki gihe amahera azohera kane ko bazoyasandaza mu mabarabara bayatakumvira ku mababi bazobona amaruswa menshi kuko benshi bavyishira ibikoko ngo bibage barabe ko bokiri kumina guhambaye kuwo munsi mugabo zizobara mbega uwo munsi naburanye kugaragaza umubabaro gusa kandi uwo munsi udasanzwe ugiye gusangangura abantu yaturumye bizose itagira ico vyiza nimundeke nicurikira turi ntimba n'umubabaro ku bakino gihe bahitanirwa gutikiza amasinzinzo y'abamarayika b'Imana mu buryo bwo gukoroza inda hari abaganga ngarako nkagira umubabaro mu mutima kuko amabanga bahawe bayahinduye kuba babituma ko mu bikorwa bw'imwivyo bigayitse icoma bakirimbura kuko imbura ibashikako iminsi yose bakabakarorokeka nk'abo mu gihe ca Farawo umwami wa Egiputa icoma nshuti yanje iwawe cane ico co batarashikiye ukihana nayo ahandi hose ujya kubona twibereye muri paradizo y'Imana tugiye kuzerera n'umwami bagaza guca imanza hatabuza azoronka aho yije mu bakozi canke icoma ciza nuko bo kwihana bicitwa Imana ku munsi udasanzwe nakungira umubabaro kuri abo bose bagiye kubona ibara baraburiwe bakanga kumva indabandi indirimbo yandika bagatura nimba kuko mbabona imiruho baruhiye ubusa abo nabo n'abasenzi basenze mu bujyajya bahita bidomenyekana amahanga akabyibonera nakimba bazanywa imiti bamaze inzara n'inyota izo mfungurwa zabo ariko bakaba bagiye kubwibumvira hose imana zabo bonyene hari n'abajenama bakristo n'abakozi bari barikokoreye mu gukora ariko bakaba bakoreye ubusa kuko babandikanije bese imidugo baduga indugumba izuba n'imbura biri ku mitwe baja mu bikorano no gukorera Imana ubona iyo batuma bareka guca mu nzira zibiri zana nyinshi zibagatumbera Yesu Kristo bazana n'ukuri n'ubugingo nimwumvire ijambo ry'Uhoraho yemwe bantu mwese bo mu mfurukazi n'izisi ukuri kuharageze mu munyabyaha azobona ibara kandi azombereko nabi endera tutangwa renge tutangwa zose dusuzume maze tururire umutima Imana yo mw'ijuru nayo yiteguye kuguharira kuko n'imbaga z'urupfu rw'upfiriye mu bupfu ndakwinjiza ngo wiyuzuze niyo Mana ubone kuba amahoro aho uzobona amahirwe ibihe n'ibibangamiye ku ngoma yayo kubita agatima mpembere ku mwana w'icandazi wihana utsinda ibyaha byawe byose wahuriyemwo
maze impari n'impazana ibizimoro n'imihiro n'amashikira umushaha wawe amashimwe ashinga imizi bizira bitakikwiziziye ese icyo mukitatura kuko nta kindi iyo mari igomba kukireta ico mbere imbere yayo umukomeye amazi ntibakubita ko kiretse ko sinabishyize ibibi bikibagirwa ese icyo mugahindukira uhoraho kwihana kuko abihaye tumita abahirwa ukeruwe mwami y'imigo upfukapuka ibiganizanyo vyiwe ntazoba mu mugisa ari kuwukihana kabire kazodigirigorwa n'imana nzima uhanurwa kenshi kadamiki zose azokunda kuba gituruka kagira kitabara kuko atimenye igihe yagezewemo n'umwami imana ibyo urabikora nayo igaho ukiyumvira ko iwanyu nawe rwose ariko izoguhana byose ubishyize imbere y'amaso yawe uko bishyikirana nshuti yanjye ubuce bucana yari ntiyumva aya majambo ngo wihumuruze uti noba amahoro nawe kuko genze nkakora ibitwaye ingomba kwayo nta mahoro ku munyabyaha ni kumura habi je byankambuka imvuga ijana n'indi budobuminza kuko bikudazira kubesha ababizi neza nabo mu gihe cyane babayifashe binenebwe bakibonerako ndababazwa n'abantu bariko baringingi ku kintu ciza c'agaciro nk'ico bakigira bazinga ibibazo kandi ryavuzwe rigiye gutaha imana ikimara ishavu ewe vyizigira bagutaye bagiye kumaramara barimarimana mariya n'amaganya no kugira n'itazamenyo vya misi yose ngo amajambo n'amagororoka kandi kuvuga menshi siko kuyamara reka ndi n'umugorozi bakomeye kwibanga kuko ingoma yiwe iri hafi nk'izuru n'umunwa umunyabyaha nawe ntashishikara akabitaye nawe tubatanga imbere ya jambo utunze akarabye amaso yiwe ntakamwigirane umugorozi niyitaza atangira atera izori cyangwa kukazombonekwa neza kandi azotugwa n'iby'ibikorwa vyiwe byamuje bema ntuzorima imana umugorozi kuko ntibizoherera kugora hazoya bagasangwa atagaseza bafite uko banuzuza inkuru z'amaraso ya wa mwana icyo gihe azobanura nk'uko umugabo arobanura intama mu meri ngo ntabwo uburyo bwiwe maze ababwira ati nimuze mwabahize umutahigi maze mu guhangana n'abadumiza ariko abadayimoni baba bamaze iminsi yose azobahanagura amarira bahize kandi abaheramira imari n'imibabaro n'iminoba bagiriye muri iyi si bazotambatamba batayaye kuko batatamba mu gihugu cyane ibumoso ngo batangize umunsi bazatari n'abatumambike niwareke ngabo ziwe abagore bose bazoba abami n'abahereza cyane n'abarogogo no gufisha kuko ngiringo bitagira ingorane cyangwa ko ngahiganirwa kuzoyibako kuko izo misi zozo cyangwa zigenda zikura ku kaboko zotaco wibariye ariko kuri yo kuzoba ubwami bw'umugisha n'amahoro ku ngoma ya mesiya mbega ndabuzwa n'iki kubivuga kandi atakubabuza no gukunguruka bizoba ku ngoma bazohangama ibihe bibi hari abahinga babahereza ubukora ariko nubwo biri uko ndabona nkabura uko byabibutsa amasenzi muri yo byazirike kwizirika ngo bazohomba ibyo byiza by'akatarobetse benshi muri bo bazirikanye ku kizingo cy'ubusambanyi ngo bazongere gusumba isukari n'ikinamara cy'ububi bw'umusamba hari nabo yabazirike ku kizingo cy'amarongo n'amacakubiri abacarishamwe n'abavandimwe no gukundana no gusangira akabisi n'agahiye abandi nabo yabamenya amaso y'impemu ngo ntibarabe mu mubiri gusa ariko barababaza kuko baraye imboyongo iby'ingoma ya nyeningabo kandi agire kugaruka abandi yabazirike ku kiziriko canze wo kwihane naririye ibibazo byanjye n'imvane zanje biheze barama basangasangirira n'inyota z'ukugororoka byaraheze muri reka ariko mbagire inama z'inshuti zanjye bene imana ngo muhinduke ibintu byaka gusangira ibyasezeranye iyo nama mbagira ni inyamahoro kuyigiriwe ntagamagaze kagame ikidosi ubindusha n'umushinga ntahe murinzi n'imbohe yayigiriwe na pawulo na sila agasanga itanga amahoro n'ubugingo iyo nayo zindi ni ukwizera umwami yesu ukabona gukiramo nawe mu nzu yawe bose maze inzamba iguzi ukazosanganira umwami mu bicu wambaye kugororoka bindorera mwebwe mwese bananiwe n'abaremerewe n'ibyaha n'abaruhura b'amahoro no guhumurizwa binde mwebwe mwese abanyotewe mu mitima mwo ku isoko y'amazi y'ubugingo oya ngwino reka mwinginga wa musambanyi wafizikaniye mu by'isi gutangiye yesa gutogora izo mu masabo zose utegerezana uwo niwe muganga w'abaganga atanga amahoro mu mitima isinzikajwe n'ibyaha yitwa kibirengeye shanze kukuyakura oya ngwino mwaba benshi mwe basuma n'abibuga abagabo n'abagore imbutirare zirashakata zikazi ngo umwami abagiriye neza ese icompa imitima y'abenge kubikungurwa n'umwami wanje ese icompa abantu ndanyuze imurika bimora mutima uwo mwami y'inyugama mu mitima yabo ese icompa urwaruka rwa kino gihe rubuze amahoro rugahungira muri yesu ibyaha n'ibyifuzo bibi rwanya ubugingo
maze kikeyuka kuko amwenyura kikeyuka. Haleluya. Reka n'isonze zose izuba mutima ibintu umurozi bakomere kwibanda kuko ingororano yiwe nziza iri hafi n'izuru n'umunwa. Umunyabyaha nawe nashishikaraga abitegereza bose bashyira imbere ya jambo w'ukuri ndakaraga amaraso yiwe kabike bantu y'Imana natari ndakaragira ngo tuzoza gutekereza Amen.